umunezero mwinshi cyane kuko ni byiza cyane nk'umwene gihugu kugira icyo mvuze kuhinyanyugwa bw'ibwizwa shingiro. Ni umunezero cyane kuko ni byiza ko umuntu agira icyo yivugiye kandi nje kugira icyo mvuze kuri ibwizwa shingiro. Narafashe umwanya wo kurisoma ndariraba ndabona by'ukuri ko impimbaye hari icyo norivugako. Ni umunezero ntangere ko iyi ni intambuko ikomeye cyane mu buzima bw'igihugu ndetse no ku buzima bwanje. Ibwizwa shingiro ni umushinge ni urufatiro rw'ubuzima bw'igihugu kuko ibwirizwa shingiro niryo ryerekana ubwigenge, intahe yo kwikukira n'ububasha igihugu gishobora kugira, ndetse mu buryo bwo kwitunganiriza ubuzima bw'igihugu n'ibikorwa by'igihugu, ndetse n'uruhara no kugira uruhara mu makungu. Amategeko ni umushinge werekana icyo igihugu cy'abarundi barekuriye gukora, bafite uburenganzira gukora n'icyo batemerewe gukora, kandi n'uruhara bashobora kugira mu gihugu cy'iwabo ndetse no hanze y'igihugu. Amategeko ahagira icyo bivuze ko, kandi abantu bakishyira bakizana bagatomokerwa icyo gukora n'icyo kudakora. Umuntu wese akamenya icyo arekuriwe n'icyo atarekuriwe, kandi mu akateka kiwe kubahirira. Icyo nohanura bene wacu b'abarundi cyane cyane urwaruka ndetse n'abakuze ni uko dukwiye guheba umuco utari mwiza wo gutwarana n'abahururu, tukumva amajambo ariko ntitwirabire. Turafise umuco wo kudasoma, turafise umuco wo kwemera ibyo twabwiwe kurusha ibyo twiboneye cyangwa kurusha ibyo twisomeye. Nobasaba iki kintu ko cyotubera icigwa, kuko iyi mpinyanyo n'ibwizwa shingiro yavuze ko amajambo menshi cyane, ariko n'abantu bakeya je nagenda ganira nabo bafashe umwanya wo gusoma ngo barabe by'ukuri ibyo bumva canke babwirwa ko ari byo. Ni byiza cyane kugira icyo uvuze, ariko wewe wirabiye wisomeye wabarije umutima wawe ugafata ingingo, ari ukwemera cyangwa ari uguhakana, ariko ukaba wafashe ingingo by'ukuri ivuye muri wewe, utareba n'ibishobisho cyangwa ngo utwagwa n'abahururu n'amajambo wumvise. Abarundi twige gusoma wumvise ikintu, ndetse n'umuntu hamukubwiye ushake kumenya, kubera ko umuntu amuvuga ko ibyo bintu ushake kumenya ikintu bakubwiye, ugitohoze ugitahure, ko kenshi ibintu byinshi birakunda kuba kubera habaye amajambo aya canke ayandi, kubera habaye ibihuha canke abantu badodobereje umuntu canke abantu bavuze ikintu nawe ko batagishaka. Wewe ndahana urwaruka cyane cyane, nibwo rero ndarishinga, ariko n'abandi bose bumvireho, kugira ngo dufate umwanya wo kwirabira, wo gusoma, wo gushishoza, wo gusuzuma no gufata ingingo ibereye, twabanje kubaza umutima igikwiriye n'ikidakwiriye, ndetse tukarenza ko no gusenga, kuko nta kintu kimwe dushobora gukora. Imana yaraturemye idufitiye umugambi. Mu kintu cyose mbere yo gukora ikintu, banza usenge wumve n'icyo umutima wawe ukubwira, kuko Imana ivugana n'umutima wacu. Murakoze.